Abikorinto ba mbere igice ca 13 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'umunani barashimangira yuko urukundo ari ikintu gikomeye cane mu buzima kandi ari ishingiro ry'ubuzima bwose, ko urukundo rurengera vyose, rusumba vyose, ndetse rushobora kwigura umuntu, rukigura ibintu. Ibi ni navyo abantu benshi bashingirako mu rukundo, ibi bikaba ari navyo vyabonwe ubwa mbere na Olivier Iribagiza ndetse na Ndikumagenge Jacqueline, bagiye gukundana, bagiye kubana akaramata inyuma yuko bamaze kuba basezerana muri komine. Bimwe mu bintu abantu benshi bagarutseko banavuga ariko bibagiza yuko urukundo aho ruri rutinyegeza nyene nk'uko Bibiliya isanzwe ibivuga. Olivier Iribagiza ku myaka 28 na Ndikumagenge Jacqueline ku myaka 57 ni bamwe mu bantu kuri ubu twovuga yuko berekanye canke bashimangiye yuko aho urukundo ruri ata kintu na kimwe gishobora kuruhisha. Inyuma yuko umuryango wa Olivier ugerageje kwitambika imbere babuza yuko bashobora kubana, Maire de la Ville w'i Bujumbura yarashimangiye neza yuko nyabuna atamvu n'imwe yotuma uno musore yishimiye akikundira uno mugore canke uno umuntu twovuga yuko amaze kuba amusumvya imyaka yuko batobana akaramata, ari navyo yasohoye urwandiko rushimangira yuko bakwiye kubana ndetse bagasezerana mu mategeko, hanyuma bagashobora kubana akaramata, ari navyo vyashizweko basinya amasezerano yuko Olivier Iribagiza ndetse na Jacqueline Ndikumagenge basezerana mu mategeko bakabana akaramata. Ibi ni bimwe mu bintu vyashigiye bivugwa aha kuri aba na bariya, bamwe bavuga bati noneho Olivier nta kindi kintu kimujanye atari ikashi, nta kindi kintu kimujanye atari gukurikira amaronko, nta kindi kintu kimujanye atari gukurikira uko atari kuraba kungene yobaho, ariko bakibagiza yuko hari urukundo koko ata kintu na kimwe kidashoboka kuhaba. Ntawuzi imvo n'imvano, ariko ntawokureka kwibagiza yuko urukundo ari ikintu gikomeye kandi gifise imbaraga cane kw'isi turiko, ndetse abahinga bo bavuga yuko ari narwo rutwara isi, the love lead world. Kuri ubu Olivier ndetse na Jacqueline bagiye kuja imbere y'Imana, basezerane imbere y'Imana inyuma yuko bamaze kuba basezerana imbere y'amategeko, bakemezwa na leta yuko bagiye kubana akaramata ku myaka 28 n'imyaka 57. Ntawuzi nimba Imana izokora inyuma yuno tuvuga yuko asa n'ukuze mu myaka, kuko ku myaka 57 abahinga bemeza yuko vyoba bigora yuko ashobora kwibaruka umwana. Ntawuzi yuko Olivier yoba agiye kubaho atakana afise, ariko ico biri kose nuko kwigenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'icumi imbere y'Imana, imbere y'amategeko ku rusengero rwa Petisida ariho hazosezeranwa mu mategeko hagati ya tuno tunuma tubiri, Olivier ndetse na Jacqueline. Abantu benshi nubwo bashobora kubitambika imbere, iyo umugambi w'Imana uje nta kintu na kimwe gishobora kubihagarika, ari navyo bituma umuntu agenda avuga ati tubifurize amahirwe meza kuri ino ngingo bafashe, ndetse n'ino nzira bagiye gufata yo kubana akaramata, kuko
iyo wishimiye umuntu nta kintu na kimwe coza kiza kibihindura. Iyo wishimiye umuntu nta kintu na kimwe coza kibatandukanya. Reka tubifurize rero amahirwe meza, amahirwe masa muri no rugendo bagiye gukomeza hagati ya tuno tunuma tubiri na kare. Ahari urukundo nta kidashoboka, ahari urukundo ntaho udashobora gushika. Reka mwe twabanye nanje ndabashimire ko twabanye nanje, musige akantu muri commentaire mutubwire ko mwakiriye ino nkuru y'uno musore ku myaka 28 agiye kubakana nono na kano kanuma kiwe ku myaka 57 kandi akamurongora umugore amusumvya imyaka. Thank you, mwakoze kubana natwe, ndabashimiye.